natangiye ubutumwa mu seminari nto yo mu Kanyosha njejwe uburaro n'indero y'abanyeshuri y'abaseminari tuba yuko ni jewe nabakurikirana abaryamika abavyura cyo gufungura ibikorwa bitandukanye. Ukiri umusore mutowe ngoba mutubwire ukiri muri inférieur ibintu mwakunda muri ibi bintu bitatu kuroba ifi mu kiyaga kwigisha no kuzoba muganga. Muri ivyo nta na kimwe gukino nakora gukina. Igitabo ca nyuma uherutse gusoma citwa gute? Hari igitabo par excellence Bibiliya nyira iyo namako urakira igitabo cyo biragira hariho ibyiza byo kurata ibitano nk'ibi tumaje nkaya isho nkizi ni byiza ko abantu babikurikirana. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje ukwemera kuvyara ubuzima, turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Muri uku kwezi kw'indwi ni ukwezi muri Ecclesia aho iri kw'isi yose, ari ukwezi abepiskopi baba bariko baratira abasaserdoti mw'ibanga ry'ubusaserdoti nyene. Kandi ni gihe benshi mu basaserdoti b'umukama baba bariko baribuka amasabukuru yabo y'igihe baronse iryo banga ryo kwihebera Imana, urabahimbaza imyaka 25 canke iyindi myaka bamaze muri iryo banga. Nico rero catumye Axia Vibes TV ishika muri paroisse ya Mutumba, aho twagendeye umusaserdoti w'umukama arongoye iyo paroisse. None tumusabe atwidondore kuri Axia Vibes TV. Yego murakoze. Uyu mwese mutwumviriza kuri televiziyo Axia Vibes TV maje kwaramutsa amahoro y'umukama. Amen. Kandi mukama bakubiza abahezagire. Amen. Je nitwa Patiri Paul Butoyi, nkaba mvuka muri paroisse ya Karinzi ntara ya Bujumbura muri commune Mugere, kera ari commune Mutambo ni commune Mugere. Hama nkaba donc paroisse ya Mutumba iri kandi muri commune Mugere, zone Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Nkaba rero natiwe tariki 5 z'ukwezi kw'indwi mu 2003 kuri Monsi yo Gikungu, ndi kumwe n'abandi bavukanyi harimo Padiri Ignace Renine ari mu mahanga mu butumwa, ndi kumwe na Padiri Adalbert Niyonzima asanzwe arongoye ishure nderamishamana CFCD Mutumba, aje n'ubutumwa muri diocese bwa liturgia katechese imana mito. Turi kumwe kandi na Padiri Bethieu Medi Bertin bari mu Ngagara, na Padiri Jean Baptiste Nijimbere nawe nyene ari mu Ngagara, akaba ari mu muryango wa Ita Communauté de l'Emmanuel. Rero nuyo aba navutse nkuko abandi bavuka, bajyabona n'abavyeyi batakiriho, Mwanditsi Mathias na Banzigije Bijita yarushika imyaka 55 ivutse mu kwezi nyene ibindi z'ukwezi kw'indwi. Hanyuma narize amashure mato mu Karinzi, amashuri yisumbuye kuri lycée Musinzira yitwa Atene Tega. Hanyuma ndavayo kubera amagume ndahereza mu Cibitoke, lycée Cibitoke niho naheza amashure yisumbuye mu mwaka w'1995. Hanyuma maze casaba kwinjira mu seminari nkuru y'Iburasira, imbere mu episkopi w'ico gihe nta Simoni nta mwana aheza arankundira. Hama ndatangura Iburasira rero itarike 3 twajayo zo ku 12 mu 1995
hanyuma turatangura ivyigwa mugabo ntitwagiwe amahirwe yo kurambirayo kubera amagumu yaciye atera tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 1996 nyuma y'iminsi 4 tuca turahunga turavayo exode je mapawaza aho bishoboka hanyuma mu mpera z'ukwezi kwa gatanu turagenda gusozera umwaka hariya mu seminari nkuru yitiriwe Yohani Paulo wa kabiri mweranda umupapa niho rero twabanije umwaka hanyuma turatangura filozofiya imyaka 2 hanyuma turagira umwaka w'ubutumwa kumenyereza ni petit séminaire hanyuma turabandanya teologiya imyaka 4 gushika rero twatibwe yego cyane gushika mwatigwe muri 2003 ya gatatu tariki 5 ubu itariki 5 kuvuga ngo itariki 5 zo kukwindwi mwari mukwije imyaka 23 mwakiriwe mwibanga ry'ubusaseredoti nde none gapadi burya guhimbaza isabukuru ryo kwatirwa mu busaseredoti hari ico bifasha canke ni kugira ngo gusa mutumire inshuti n'abagenzi bunezerwane hari ico bifasha muri ubu buzima bw'Kristo nk'abemo nk'umusaseredoti yego murakoze birafasha cyane cyane na karyo umunsi abaronse ko gusubira ku isoko ko kwinagura twibuka iryo teka Imana duteye kandi turimbura ibyo twaciyemo twara muri iyo myaka twarangiye ubutumwa kugira ngo byatugoye tubirengane hanyuma dutere imbere dutere intambwe bivuga yuko nakaryo keza ko kwinagura hama kandi no guhimbarwa amadushikanye kuri iryo sango hanyuma bishoboka atari yubire ibindi biba bito gusa n'ubwo n'abagenzi bakeyi mu kibukanya umunsi cyangwa n'abavukanyi dusangiye iryo banga cyane n'icyo umunsi mukuruza cyane kuri yubire nayo imyaka 2 ego turaramukije cyane abo bose mwasangiye umunsi wo kwatirirwa ko mwibanga y'ubusaseredoti umukama bandanya bakomeza kandi numva kiri muri aka kanyamuneza itariki 5 hari vuba isabukuru nziza murakoze cyane ego hama umukama burya yiyakurira abo yishakiye agakomeza abo yakuye ariko kumwe kwa Samueli hari abo yakura ntibumva iryo jwi ryiwe none rero nimba bikunda mutuganirire ngena umuvise iryo jwi ry'umukama ribakura kugira ngo muje kumwihebera muje gukora mu murima wiwe mukaryumviriza mukarishishoza ko gushika mushikire imurya munsi w'itariki 5 z'ukwindwi 2023 mpeze mwatirwe muri iryo banga yego murakoze yego banga nkiri n'amagaro nk'uyu ni umukama nyene yego cyane mukama nawe akaronka aho afatira none na jewe ku muhamagaro wanje ahambere ndawubona ni mu muryango muhira ko muhira muvyeyi yamumisha amana katwigisha gusenga baze nk'abaciriyemo hari ikintu maze kubona abasaseredoti benshi kenshi urasanga abavyeyi baba bafise ikintu bajejwe muri eklezia n'ahatari bose benshi uzova kubwira papa yamumenyesha amana papa yaragira iki namwe bumva ko byagenze yego kenshi abasaseredoti n'abana babamenyesha amana bakatishisa cyangwa ba Kristo sanzwe baranga ubutumwa muri paroisse kanaka rero mu mpamagaro wa honda ihera ni mu muryango rero imuhira aho muvyeyi papa abikundisha gusenga mbere mu gitondo tugira amashemezo ya mazaburi shime kirundi no ku mugoroba n'ibindi bisabisho rero hanyuma dukora dufise dukura muri uwo ko gusenga hanyuma ndabona turi muri mashuri yisumbuye kwishure bita ishure ry'abazira rumenyetso nkabona ingene dusenga abandi bari bagiye kuryama turatira mu gisabisho hajya tuvuye gufungura imisa tukazitaba neza ataho dusunika hanyuma ikindi
nafatirako nararaba mu karere muri paruwase abasaserdoti bahari sanga ni nkehwa bose bake bashoboka bati none ibyo byose nkumva yuko bimpamagara amati mukama bishatse azoheza rero ampamagare kandi ampamagaye nzitaba ndiko rero ndaheza amashure yisumbuye mu mwaka wa nyuma mu Cibitoki 95 ntibyari byoroshe kandi hari n'amagume akaze mu gihugu no mu karere nyine niho nafata umugambi wo kwandikira umwepiskopi ico gihe none nta mwana cyubahiro kugira ngo tumusabe ko yonyakira ngatangura iseminari nkuru hari Burasira niho twatangurira hanyuma maze kwandika ikete ndibuka caciye gituma nyene Imana imyereka ati naho nyene muhamagara nabwiranamisha abavyeyi ko nanditse ikete hanyuma tama kuko yakunda nyene gucacara caca mama urabona amu wacu butoyi ibyo atugiriye ibiki ari gucaca ariko amwumviriza hanyuma nawe atangura gushavura muri kubera ikatugira ivyo yashaka umukazana mugabo mubyashambira ati papa mwebwe kuba mukivuka ndi hasa twabwe turi Petero na Paulo mwebwe mukivuka twifuje kumuba abasaserdoti umwe byakunze ko yaciye yitaba Imana hakiri kare amananje cyo bintu nari canubati ibyifuzo by'abavyeyi nanje nabishikirina niyumviye kwandika abavyeyi bati ibyo twifuje ati ni ikimenyetso gihambaye cy'uko umukama ari hanshaka hama rero ndabandanya ndiga seminari ntekanye senga nsubira gerageza gukurikiza ibyo dusabwa hama natinda rero ekleziya iremeza ko nkwiye guhamagarirwa iryo banga ry'ubudiakoni hari tarike 6 z'ukwindwi niho nakirwa ubudiakoni ngahe Mutumba hanyuma umwaka ukurikira naho nyine ndasaba hanyuma baranyemerera kandi baremeza ko kw'iryo banga ry'ubusaserdoti abari mbandanya n'uwo ngerageje gukurikirana uko mwatubwiye mwagiye muraba mu muhamagaro wanyu mwavuze yuko byahereye mu muryango none nakahe kamo mwotera twebwe abavyeyi buno munsi ngena twoshobora kurera ibibondo turiko turibaruka kugira ngo bazokunde iryo jwi ry'umukama n'iryabakura ntibahave bagangatiza canke ntibanaryumve none kuko ari iryo ahantu muco mubwira ko mugira n'akamo muteye urwaruka rw'imisore ruriko rurakura rw'imiyabaga kugira ngo baze barumviriza ijwi ry'umukama ribahamagara bihebera naco bagangatiza ati turabana n'ivyo urakoze ego byose abavyeyi bafite uruhara rwa mbere kuko n'ibimana iha abana bakaba intizo hanyuma Imana nayo abavyeyi bakarera ibyo bibondo babyerekeza ku mukama none rero abavyeyi ni uko bwa mbere baronse abana bihutire kubinjiza mu muryango wa ekleziya kumukaro kugira baronke batisimu bakose batisimu barindire hanyuma abana bamaze kubatizwa abavyeyi basengera hamwe muhira hanyuma akazirikanira mu ry'Imana hanyuma kandi bakagenda gusenga umwana agakurikira bakabona ingena bafukama nawe agafukama bigana ibyo byose biraheza bikinjira mu mwana hanyuma bukibuke
imana ishatse ikamuhamagarira iki cyangwa kiriya. yego None rero abana abavyeyi nako bafite uruhara runini nibo binjiza bakamenyereza abana babo muri ubwo buzima bw'abakristo. Hanyuma abana nabo nuko rero bumviriza ijwi ry'umukama. Kumviriza ijwi ry'umukama bica mu buryo bwinshi. Hariho nk'ugwaruka, hariho imihari, imirwi itandukanye, abakorezi bakiri bato, hanyuma bakaja mu mihari itandukanye. Ibyo byose barakumvira, aho hose barakumvira ijambo ry'umukama. Ariko kandi umugwi groupe vocationnel aho nitohoza kugira ngo bw'ubuzima butandukanye, kugira ngo kabe n'akaryo kandi ko kuza kumviriza ijwi ry'umukama. Mbega umukama yoba ashaka ko nomukorera ndi hehe? Hanyuma inyigisho baza barakurikirana bumviriza, baja mu nkuka za misa. Ibyo byose ni uburyo kugira ngo bumvirize, kuko uko umuntu asenga akumva ijambo ry'umukama akazirikana, ni arumva ari ijambo Imana imubwirira mu mutima, riheza rikamukurikirana. Hanyuma ekleziya gaheza ikemeza ko hamagiriwe ubusaserdoti canke kwibera Imana mafure no mu bikira canke mu bundi buzima kubaka Kristo. Muga byose naho bihera iyo umuntu uko dusenga, kugaruka kwijuka gusenga, dukakurikira inyigisho zitunganywa hirya no hino, ukitaba hari n'imigwi groupe vocationnel. Ivyo byose ni mu gifaransa bita cadre nziza zo no kwita zikomeza umuhamagaro kandi zifasha kwiyumvamwo ijwi ry'umukama. yego none gapazi mwotubwira ubutumwa mwagiye murashingwa kuva mucatirwa mu ibanga kugira no munsi muyoboye aho hasi ya Mutumba. Yego murakoze. Ncatirwa mu busaserdoti, natangiye ubutumwa mu seminari nto yo mu Kanyosha, njejwe uburaro n'indero y'abanyeshuri y'abaseminari. Tuba yuko ni jewe nabakurikirana, abajyamika, abavyura, cyo gufungura, ibikorwa bitandukanye. Aho nahamaze imyaka 3 ya mbere, kandi muri abo nakurikirana narize mu seminari harimo n'abasaserdoti. Ndabona Padiri Clovis, Padiri mukuru Mukeye, abitwa Padiri Isaac ari mu butumwa mu mahanga mu Faransa, Padiri Rondas Uniomonier wa polisi n'abandi. Mwabarera mwaje kubavyibura munabibutsa ibisabisho baja gusenga, batwahera gusenga, kwiga, gukora ibikorwa bitandukanye. Kandi byarampimbaye naho bitari byoroshe, kuko navyo naryama bwa nyuma nkavyuka bwa mbere kugira ngo ndabiko bwa mbere ko bari bose baryamye, hagize ubuniha dushobora kumutwara kwa muganga, hama ko bavyuka bitegura ibikorwa by'umunsi. Ndabibamwo mpimbawe ntabwo bitaba byoroshe. Imyaka 3 ya mbere nuko nayihejeje. Umwaka ugira 4 mu episkopi yarampindije ubutumwa, nja kuba muri cathedrale Regina Mundi. Mu butumwa narijejwe gukurikirana amashure yegamiye Ecclesia Catholique, École sous convention catholique. Ndashizwe iyo ndero na ndero Kristo umwaka umwe gusa. Hanyuma imyaka 3 nayo nace ndayimara mu mahanga mu vyigwa i Paris, Institut Catholique de Paris mu Faransa, ba muri paroisse, fashe utongo paroisse yitwa Saint Joseph de Sainte Marie de Fontenelle mu gisagara ca Nanterre, la diocèse ya Nanterre. Ni kuvuga mu gisagara ca Paris, nari mu zone ya 3 turavye ingene twiyunguruza. Zone ya 3 niho naba prefecture naho bita Hauts-de-Seine, ni muri Île-de-France niho nabaye. Rero aho hantu
nja ku ishure nongera mfasha ubutumwa mu bakristu, mu bazungu, mu bazungukazi birabure, mu badimudimu batandukanye, abanyafurika bava mu gihugu bitandukanye. Hanyuma byarantibaye kutwara muri imyaka 3 dusangira ubutumwa ku pawase, hanyuma n'abasaseridoti nyene dusanga ubutumwa padiri mukuru twa Philippe Bedin n'abandi twabana. Ndahimbagwa rero niyo experience nagize idasanzwe mu bantu ntabimenyereye, mugabo tukabana neza, karambuka neza, naho byagorana kubera kutamenyera imyanya yaho, bajya bakoresha umwanya muto cyane. Nibuka niko ndabigisha mu misa, ndarenza ko wankariye mugabo ati icyo gihe nanigisha iminota 15, imisazi ntibarenza 10 kwa buku ati aha rero warengeje ntacyo. Mugabo hari undi mukisa cyangwa ati yo ntacyo mureke kadima yatubwiye bihibaye twese yari iheze ku byo gihe. Hanyuma ari ivyigwa nyene, ivyigwa ndaheza ndabikurikirana, teologia, master mu bijanye n'inyigisho nkomezamutima, théologie de la spiritualité. Hanyuma ndaheza rero imyaka 3 iheze ndataha mu gihugu, ndagaruka mu gihugu canshikira kuri paroisse ubutumwa bw'itonzi, esprit de sagesse. Icyo gihe narafashe ubutumwa muri paroisse igice kimwe, hanyuma ikindi gice naco nkakimara ndi mu butumwa bwa diocese, kuvuga ndaba bihebeye Imana cyane cyane batarakomera rwose, babafasha gutera imbere cyane cyane bene Margarita, bene Oblate, hama n'abakarismatike nabo nyine nabakwirukanye umwanya. Hanyuma n'ubutumwa mu basaserdoti bw'inyigisho nkomezamutima, animation spirituelle. Hanyuma kandi ndarangura ubutumwa mu nyigisho nkomeza kwemera na liturgia imbere yuko uza ngaha. Ni ukuvuga yuko mvuye kuri paruwasi y'umutima bw'itonzi nahamaze imyaka 9, simike. Naciye nja kuba muri paruwasi ya Kinama, naho nyene fasha muri paruwase nongera mbandanya ubwo butumwa. Hama umwaka uheze nabaye umwaka umwe, umwaka uheze sha mu episkopi acanubika kuba muri cathedrale mbandanya ubwo butumwa nyene. Hanyuma mugabo canamara imishambo 3 gusa, acanubika ino kwa padiri mukuru, kuko padiri mukuru cyo gihe yitavye Imana yararemvye. Hanyuma bonatina ko akeneye ko yo musubiriza, hari tariki 16 z'ukwicenda 2020 niho naronka igwete nshika ngaha tariki 21 z'ukwezi kw'icenda umwaka nyene. Acashikiriza tariki 8 z'ukwezi kw'icumi umwaka padiri mukuru. None rero shika n'ubu niho ndi ngaha ubutumwa hano Mutumba. Tuzobasaba tuzogaruka ikindi gihe tuganire ku bya paruwasi Mutumba. Umunsi reka tubandanye ikiganiro uko twari twagiteguye. Hano ni kuri Axe Vibes TV. Umutumire wacu ni Patiri Toyi Paul. Ego Pati, muratubwiye yuko mwakoreye ubutumwa muri paruwasi ya Mutima w'Ubwitonzi. Ni paruwasi isanzwe ifasha urwaruka ruri muri za kaminuza mu butumwa bwayo. None Pati, mubona biroroshe kwibutsa Imana urwaruka ruba rwitwa ko riko rurisuzuma mu bwenge? Yakoze icyo kibazo ivyoroha, ariko kandi ku rundi ruhande birahimbaye. Ivyoroha kuko hajamwo ubwenge bwinshi y'ukwemera utabona, bakubone guhinyuza bikagorana cyangwa bivanye naho abo baba ari muri kaminuza aho bagiye baraca. Iyo rero bagiye baraca mu makorale
mu mihari mu migwi byaca bihimbara rwose bikoroha ukabona n'ingene bitangira ubutumwa nkafatiye ku bakoriste hari amakorale nk'abiri cyangwa atatu ukabona ingene bitanga baza gutegura hama hagira mu misa bakarimba neza kuko aba ari abanyeshuri bazi ubwenge n'izo ndirimbo baca bazirimba neza n'umutima wabo wose kandi babitegera neza hama no mu isengero nyene inyigisho uriko urashikiriza baravyumva gusumba uwaje gusenga arumva uriko urabwira uwize rero biramuhimbara naho ujanye n'ubuzima taca vyoroha gukurikiza mugabo birahimbaye rero biragoye kuko ni ubwenge bukora hari ubwenge nabwo bafise aho bugera mu vy'Imana aho turavyemeye mukaba yabitubwiye uko nuko nyine n'ubu uri kwasigurira umuntu w'Imana n'ubutatu bweranda yizi biharuro kimwe nteranya kimwe na kimwe ni bitatu mugabo mu bana ko ati kimwe nteranya kimwe ni kimwe ivyo wowe bica bigora gutegera ndaze ko gatoyi gusa ariko ni buke kandi nabonye ko bitavye byarabafasha hanyuma kandi kabona n'ingene baca bagira umutima wo gufashanya kubera uko gusenga k'akarorero hagize uwo bigora bigasaba ko aja kwivuza barateratereje umwe atanze 500 igihumbi hakavamwo amahera atari make arashobora kuvuza ubucankuriye ko abari nyene atari bake benshi basenga rero bafashanya rero bica bituma bumva ibintu n'ingoga kuko barazi ubwenge ubwenge nabwo ushobora gukoresha neza ego murahejeje kutubwira mu kanya ko mwagiye kugira ivyigwa i Paris mu Faransa none gapati ivyigwa mwagiye kugirayo nibihe mbega uno munsi muri ubutumwa muri ngaha muri paroisse ya Mutumba hari ico mubona ivyo vyigwa mwagiye kugira hari ariko birabungura mu butumwa ku makuru no munsi yego urakoze ivyigwa nagize hariya ni ivyigwa mu Faransa théologie de la spiritualité no kuvuga ivyigwa doramana bifasha ku mutima hanyuma sije navyirungitsemo umwepiskopi kuri ico gihe nyene icubahiro Evaristo ngo yagoye yandungitseyo kugira ngo nkurikirane ivyo vyigwa kuko hariho harakenewe abo babikira bakiduga n'abakristu bakomere mu vy'umutima hanyuma rero aca asaba ko nokurikirana ivyo hama ngarutse rero niho nshinga ubutumwa bujanye n'ivyo mvuye kwiga ivuga yuko umwepiskopi wari wese ari umusimusaje mu vyigwa ababona ubukene wabuhiro buhari hama n'inyishu ico cigwa kikaba inyishu ku bibazo ku ngorane ziba zihari none rero naciye ninja mu bwo butumwa haraba ukunagura abaseserdoti cane abaseserdoti batrakwiza imyaka 5 hanyuma mu bihe bikuru abaseze twese tugakorana tukinagura nk'akarorero mu gihe c'ubushikiro akaba hakoresha umwiherero ku mavikariya bo twese tukitegura kugira dushobore gutegura abakristo aba mu gihe c'ubushikiro mu gihe c'ikarema hanyuma n'igihe tuba twitegurira umunsi mukuru ukwatirwa mu sacerdote kugira ngo dusubire natwe twinagure twitegure numva ari ikintu ciza cyane urumva natwebwe turi abarayike iyo umuntu ahejeje ishure hari aho wumva kudebukirwa kumva umengo ntosubira kwiga nibaza ko no mu basacerdote iyo ahejeje kwatirwa avuga ati kanga ko batanarya n'imyanya mikeye muga muratubwiye muti baramurabandanya mukabanagura mukabafasha kwinagura mukabagirira ama recollection kugira ngo
bakomere abo mu myaka mito mito numva naco ari ikintu ciza cyane none gapati turakunze kubona abepiskopi barungika abasaserdoti mu butumwa mu bindi bihugu vyo hanze kandi nk'uko mwabitubwiye mu kanya nibaza ko bitaba vyoroshe kubera uko bakoresha umwanya hariya siko twe tuwukoresha ino none mbega iyo umugiyeyo mukomeza gusenga kugira mwahora musenga mukiri ino canke hari aho uhura nayo mawasiwasi yawe ukaca usanga uradebukiwe ni akahe kamo mwotera abasaserdoti bakiri bato baba batoya mu ibanga iyo ngena bo kwitwara iyo bamaze kuja muri ayo mahanga atandukanye mu bijanye no gukomera mu mutima no kubandanya basenga muraye n'ahandi hantu cyo kimwe hama ugiyeyo urabona ingene abantu babayeho ingene basenga nk'akarorero mvuye ino nkagenda aho oye naba muri paroisse Sainte Marie de Fontenelle muri diocèse de Nanterre nagize shoke nashije kwa gatandatu kwa Mungu nabonye abakirisu bakeye cyane kiranije n'abatona muri katedrale kujana mu bundi bisa ya mbere sagisegero yuzuye ugasanga ni nka 50 gusa yari shoke ubona abantu ingene basenga byatandukanye n'iwacu rero nk'umusaserdoti birashobora utaravye neza ugasanga wagiyemwo ugasanga rero kwitunganya mu gusenga ntibihaye akanya kandi arivyo vya mbere hanyuma ivyigwa utegeza nyene kwiruka mu vyigwa bya no hino mugabo bisaye uko dusenga birapanze uriyorganiza wowe nyene hanyuma imisa ziba zifise amasaha yazo tuburi wenyine muri pawase padiri mukora akayipanga bikavana n'umwanya ufise hari umwanya wo kwishure umwanya wo kuba uri mu misa mu ndwi canke kwa Mungu n'ibindi bisabwa none rero hariho inyigazo yaho gerageza kwinjiramo hanyuma kandi uri umusaserdoti ntiwiruka nk'abandi bantu biruka n'umwanya biruka na biriya ubuziti ubundi umusaserdoti hari aho tegereza guhagarara mu gisabisho uburyo canke buriya kugira ngo ntihave simave samara kuko biroroshe kusamara kuko hari ibintu byinshi bikwega abantu hanyuma impanuro rero ncama aba bakiri bato bakiri bagenda hariya cambere ni ukumenya ko ari abasaserdoti bagenda abasaserdoti batandukanye n'abandi ica kabiri ni ukutunganya umwanya wo gusenga umwanya cane cane isabisho personnel ko hariya atari mu misa imbere biragoye usanga atanu undi padiri muhuriyeyo bivanye naho umuntu abari mugabo ntawe uza kuvyura ngo senga eka wewe utegeza kumenya amasaha yo gusenga amukaje ugenda kwiga cyane mu bundi butumwa none hari kwitunganya neza hanyuma no kugaba ibora hari ibintu bisamaza byinshi kugaba ntuhave bahave rero biruka uja hariya canke n'amahera canke n'utundi tuntu duhimbaye kuraba neza nije rero nzo mpanuro kumenya ico turi ko twasaserdoti hama aho turi naho hariya kwega abantu hanyuma gerageza nawe ntuhave bigukwega nawe musange byagusamaye ego pati mwatubwiye yuko mumaze imyaka 23 muri umusaserdoti w'umukama none muri iyo myaka 23 ibintu vyaguhimbaye muri iryo banga mwotuyagira n'ivyaye ubwa mbere ibanga ryonyene rirahimbaye ku ekleziya numvise ngo iranyemereye ko impamagariye ubudiakoni intambwe ikomeye ya mbere narihimbawe cyane
hama kandi n'ubusaserdoti nahimbawe cyane guhimba donc hariho iryo banga nyene uko biba bimeze ni banga rikomeye kuko ni umukama duhamagara kandi tukabasuka umukama mu gikorwa ciza cyo kwigisha inkuru nziza y'urukiza cyo gutagatifuza igihugu c'Imana cyo kuyobora igihugu c'Imana kuzana umwepiskopi ivyo vyonyene birahambaye ko biva ku mukama birahambaye icyo ni cambere iteka n'ubutumwa ijana icya kabiri nuko muri ubwo butumwa bandiko ndarangura hariho abantu batari bake bakize bakegera Imana kubera ababatijwe abahora muri ibi cyangwa biriya bagahinduka bagatera imbere mu Kristo ivyo byose birahambaye ni kuvuga ubutumwa abantu bakize abantu begeye Imana abantu bakomeye mu Kristo kubera ubu butumwa ariko ndarangura ikindi cyamimbaye n'abakristo nyene n'abakristo aho nabaye nagiye ndaba sinovuga hose mugabo vuge habiri kuri Paruwasi Mutima Bwitonzi n'abakristo babanye neza gose imyaka 9 nahamaze hama nabo bafaransa nyene Paruwasi narimwo naho nari nirabura ntibabimpuka ntibabimpora nuba nariyumvise kuko nabo banyakira ukundi tugasangira ubutumwa tugasangira ubuzima bw'ubukristo yego hanyuma nimbaga nuko kiri mu ibanga mukamazi wafashe muri saziremo ego cyane none gapati ubunya hano hano iwacu no mbere no ku isi henshi hari ubukene bwinshi gwaruka ugatinya kazoza kejo kavuga ati abasore ntibaja kwiyangaja mu byo kubaka kubera batoshobora gutunga imiryango none muhanura iki nk'abasore bohava biyumvira bati reka tunyererere hariya muri Kaciri kuko hoho bazotungwa n'ibiviro mana tutazi ingena bigenda batungwe bafashanye uko nyine mu bambaye kavuga ati hariya hoho ntaco nzobambazwa nta mwana zozinduka arandondera mu bahanura iki kugira ngo ntibihamagare bazoza ruko bazanywe n'umuhamagaro w'amanye ntibatwagwe murakoze ego hariho kwibaza ko muri Eklezia Katolika amasaserdoti ibintu byuzuye birahari ari avyibaza uko mugabo suko biri suko biri kandi ibanga tuba iyi nzira ducamwo utayihamagariwemwo atari umuntu nyene yorobeka atindaka agahinyuka akaboneka icyamuzanye kuko ni si iwacu mukaba duhamagariramwo hama kandi naho tuba turi nta matungo menshi ahari ni bisanzwe mukaba tubeshaho hama natwe tugakora kandi nyene tukitanga tukarangura ubutumwa uko bishoboka hanyuma mukama nawe akamenya ingene atubeshaho ubu rero aho tugeze kubera ko no mu makleziya yacu mu paruwasi yacu tumaze ibihe bitari bike tuvutse abiyumvira ivy'i Roma batesho bate ivyo ntibikibaho kuko n'abatanga uburyo barisaziye baripfiriye urwaruka nabwo ubu rufise iyindi mihangayiko yabo iyo rwirukira bivuga yuko n'uburyo bwahora buza ngo bufashe amadiyoseze bita domission ntibukiboneka ariko tumaze gutera intambwe nuko paruwase yose ibeshwaho n'abakristo abakristo nabo bariko
kubona ko paruwasi ari rwabo bagashobora rero kubungabunga abasaserdoti mu bukene bwabo mu bukene bwabo biva yuko aho tuba turi muri paruwasi muri za y'ukwebere kuba abasaserdoti kwitegura kuba abasaserdoti tuguma tubona ko ibintu tari akirenga hanyuma bigasaba rero ko tugira wa mutima ushima ubworo wo kwimatura ku by'isi kuko na Yesu nawe nyine dukurikira umwigisha wacu yabaye muri byinshi yabaye muri bike kandi ibyo abatunga babikura hehe babikura babihabwa n'abandi bakiri n'abandi hanyuma mugabo nabo mu byo baronse bakibuka boro eheraba Yezu yagwije imikate kangahe ikarenga kabiri mugabo ashatse yavuga ati aho dushitse ubu nyene inzu imeze neza ikiba amatwi ryamire mu ukasi ntagiti cyangwa ubu nyene imikate n'iki n'inyama ziboneke turye n'abatumwa baje n'abigishwa ibyo ntigeze bigira yatungwa n'abandi wa mutima rero ushima ubworo bimatura ku bintu ko na Yesu niko yabayeho natwe rero tumukurikira ntidushire imbere ibintu dushire imbere umutima wo kwitanga no kwizigira umukama none rero ntihagire uwiyumvira ngo aha ni hazoza gukirira eka ahubwo azohava ahugorerwa kuko atabari inzira yiwe abazanywe n'ibindi bazi turiko tugenda tugana ku musozo wacu rero twagomba tubahe akanya muramutse babandi mwasangira ingobyi itariki 5 z'ukwezi kw'indwi mugaheza mukakirwa mu magazi yose Sacerdote muramutse nabo bose bagiye barabashigikira nkuko mwabivuze kuko umusacerdote sinzi aho nagiye mu nkoka ya misa aravuga ati umusacerdote ahari kubera abakristo muramutse ongere muhezagire nabo bose bagiye barabashigikira kugira ngo mukomere muri iryo banga ryanyu yego murakoze ntangure rero ko twasangiye ingobyi tariki 5 z'ukwezi kw'indwi 2023 ari hara kuri munsi yo gikungu mpereye kuri padiri Nyanseni nziza aho ari ndamuramukije kandi namuyambiye mukama guhezagire kandi badwaye n'akakaryo kugira ngo dusamirize ubutumwa experience twabayemo n'akanyamuneza byaduteye hanyuma ahari mukama aho mukama gukomeza kuzigama na padiri Adalbert sanzwe ari ngaha tubana muri paroisse araba abanyeshure bitegura kuba abakateshiste abamenyesha abana nabo nyene akomere mukama muzigame mukomeze padiri Jean Baptiste ari mu Gagara na padiri Bertin nabo nyene mukama abakomeze abahezagire hama kandi yaramukije n'abanyeshure bose nareze seminari ntoya mu Kanyosha harimo abasacerdoti harimo abashingantahe ubuuye abakozi bwa leta bukomakomeye bose aho bari biyumve kandi ndabahezagiye mukama bakomeza bazigama ndamutsa n'abakristo twabanye umwanya mutoyi muri katedrale Jiramundi nabo nyene mukama bakomeze abahezagire ndamutsa nabo twabanye mu mahanga Abafaransakazi n'abandi tandukanye nabo nyene mukama bahezagira abakiriho bahezagire abamaze gutambuka abakiriye mu bwami bwiwe ndamutsa rero n'abakristo Paruwasi Mutamu Bwitonzi twaye umwanya muremure nakicenda umubano rukundo cyane nakurikirana bose rero biyumve ko ndabaramutsa kandi ndabifuriza mishami hezagiro biva ku Mana ndamutsa rero n'abakristo bongoye batandukanye
nkaba nanjye abazigirira ntibagiye abasaserodoti turi kumwe ngaha namwe nyene yego mwaje ngo dusangire icyaha murakoze cyane yego cyane mukama abandanye abakomeza turifuza kuzogaruka kuri 50 imyaka 50 tuza mutuyagira ngena mwakomeye kurusha uko imyaka igenda irongerekana ego muravuze ko mutahije Patiri Ignace Nkurunziza turasangiye ibikorwa kuri no televiziyo ya Axia Vibes TV kwemera kuvyara ubuzima none yaranatubwiye yuko mwigeze kuba kera mukiri muri umukinyi akunda umupira w'amaguru cyane mbere mwengo mwari defenseur none ubonye muracakunda umupira murakoze byakiheze cyane cyane tucaruka tukina babiri imbere n'abutoyi mashuri y'intango gapira twaragukita gose twaba tuzinduka ko twaba hafi y'ishuri saa 6:30 twatugiye bakiri umupira tuco twaja kwiga tuje gukina umupira rero kera niko kuko twari ku umupira gose muri primaire nari muri equipe y'ishuri hanyuma ngiye muri secondaire bica biragorana kubera ko kiri umupira abanyeshuri benshi byasaba ko twari tuzi iswari kirekire nari zikigufi saba rero ntaronka kwaje ko kwisubira kwidagadura ngabo muri vacances narakina hanyuma nasubiye kuronka akaje ko kukina neza ndi muri seminari nkuru Burasira Bujumbura cyane Burasira hanyuma nagakinye gose ngamaze kuba padiri jankundiye nakigira sport uko ndagenda ngabona gakunda agapira yinkundiye nkaraba television bariko barakina asubira nkiyibutsa ibi naho ndagakubita kandi byari bigoye kugira ngo kuri defense kugira ngo winjize kugira ngo kurengana cyane gufita hasi none ubunye muraronka ubunye ariko arabakubye imondo muraronka umwanya murayirara rimwe na rimwe none mwibaza ko ari izotwara igikombe nk'uri kuragereranya ndiko ndaraba Abafaransa nabayemwo bariko ratera intambwe ifuza ko Abafaransa gutwara muza murabaterera n'agasabisho kugira bakomere bakine neza none mwobwira iki abihebeye Imana ku kijanye n'ivyo kwinonora imitsi bisanzwe urumva ko namwebwe mutubwiye ko mwaciye muheba sinzi ko kubera ubutumwa bwinshi sinzi ko kubera bitajanye oya jarangoye nyene ariko ni vyiza muri rusange ni vyiza kwinonora imitsi birafasha mu kubungabunga amagara kandi kwirinda n'indwara zimwe zitera abantu none rero birimo kwinonora imitsi ni vyiza gufata akanya ati umunsi nimba risa inonora imitsi nimba ngira marche canke umupira canke ya gymnastique biguma ari bihambaye Patiri twagomba tubasabe rero mudutumirire abantu kugira ngo bagire sabone kuri iyi chaîne yacu bakurikirana ibiganiro byacu baduhamagare badushingire intahe zikuza abandi mu kwemera zigisha abandi ego mu gihe turimo cy'uburyo bw'itumatumanako amakuru bwagwiriye hariho ibyiza byo kurata ibiganiro nk'ibi temoje nkaya ico nkizi ni byiza ko abantu babikurikirana kuko ivyubaka umuntu nuko babikurikirana yuko rero ibyiza no kubikunda no kubisabikaniza n'abandi ukaba utaragira sabone wo kuraturaba tugenda ugize sabone unadusabikanirize n'abandi none Gapati hariho tubazo dutoyi tw'inyushi ngufi ngomba ndababaze nari nategekanyije hano ukiri umusore mutowe ngoba mutubwire ukiri muri inférieur ibintu mwakunda muri ibi bintu bitatu kuroba ifi mu kiyaga kwigisha no kuzoba muganga muri ibyo nta na kimwe mwakunda none ikihe cyane
nabona gukina nakunda gukina mwakunda nakunda gukina umupira bakunda gukina nk'uko mubigije kutubwira igihe wari mu vyigwa mu Bufaransa ikibanza ciratiro coba caraguhimbaye gusumba ibindi niki hari ibibanza nagiyemwo ubwa mbere aho nashikiye bita la Défense nibuka kuna naricaye ndahihweza ubwiza bwaho ndabona ko hahimbaye kuko n'abantu tubona ubwenge Imana yahaye abantu bakahimbura ibintu bakagira ibintu bimeze neza hama cane cane mu Faransa hariho Lourdes ni kibanza co kugira urugendo rweranda usabira rwaye naho harahimbaye cane aho ni mu Faransa ubwaho aho hama ntibagiye naho naba naho ku isengero nkuru Notre Dame ihambaye voilà mu Fabio nyo bibanza ko bikuru byanuraye murakoze cyane mu bigisha bakwigishije tubwire umwe wo muri filozofi n'uwundi wo muri teoloji bagushitse ku mutima kurusha abandi muri filozofi Bujumbura hariho muhisi Padiri Canaster ivyigwa bihambaye akabyigisha neza amajambo make tukavyumva neza hari nk'icigwa bita metaphysique icyacyo ubugabo niyakitwigishije twacumva mbere n'ikibazo nibakora ico kibazo n'abasoma tameje 3240 ari metaphysique ko yatwigishije neza muri philosophie no muri théologie hari Gitega nawe nyene yari Tazimana mu Père Blanc yitwa Perrier atwigishije Bibiliya harimo abahanuzi makete ya Paulo Mweranda nawe nyene yarashe ku mutima yampaye gukunda Bibiliya Mweranda cyane cyane ubwozure bushasha mbere kubera we naciye n'ikibazo bita baccalauréat naciye nkora muri Bibiliya Mweranda ndio nk'amanota ashimishije yego cyane urumva ko ari byiza twashaka mutubwire igitabo ca nyuma uherutse gusoma citwa gute hari igitabo par excellence Bibiliya Mweranda niyo namako urakira igitabo cyo Bibiliya Mweranda igitabo n'isazi mugabo ico nico soma gose kandi nkunda cyane mwotubwira Gapadi ibintu bibiri nyamukuru mwibukira ko Papa Francisco nibihe gome hari ubwa mbere inyandiko ziwe inyandiko yita Amoris Laetitia akanyamuneza ku rukundo yaranze ibintu bitabike hanyuma n'iyindi kete yanditse Gaudium Evangelii akanyamuneza k'injiri turabona ko ari byinshi bitabike byari bidufasha mu butumwa ivyo bibiri reka mbike ibyo nzogaruka kubabaza igihe nzoba tuje kuyaga ku vya Paruwasi ya Mutumba none Gapadi murakoze cyane kuri Axe ya Vibes TV turabakengururiye kuri umwanya mwaduhaye umwanya uba toroshe ko mwamufise ubutumwa bwinshi mugabo mukaduha ubutumwa kugira ngo natwe dusangire n'abaturaba tubibutsa ngena ukwemera kuvyara ubuzima tugomba rero tugende tugana ku musozo muduhezagire mwongere muduhezagirire n'abazoturaba bose tunabashimira cyane murakoze nanje nkaba ndabakengurikiye manje wose mpereye kuri Padiri Ignace yamayakane karyo namwe mwigoye mugashika n'umutumba naho cyo kwiyunguruza bitoroshe none rero ndabakengurikiye umukama abahezagire abakomeze kandi ndabayisango mu myaka ibiri impimbazo y'imyaka 25 tuzoba tuhari umukama ntihadushikana kandi zabyizigiye hama bariko batwumviza nabo nyene ndabahezagiye umukama abahezagire bakomeze kandi ndabatumirira kubandanya mwumviriza ibiganiro vyubaka
birahari birahari kugira ngo dutere imbere cyane cyane tuzi ko aha ku isi hari indaro tuzohava hanyuma tuzotumbere iyo twaje tuva ku Mana none twoshikira iyo Mana tugiye turumviriza bijaye ibyiza n'ijambo ryayo tuyishira mu ngiro nico rero nabifurije kandi mukama heza yazigame data mwana mutsira mwiranda amen